Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Uno munsi dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohana. Tuzirikana ku kigabane cyaho cya 11 duhereye ku karongo ka 15 kugeza ku karongo ka 19. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo inzamba y'indwi. Umumarayika w'indwi aravuza inzamba, mwijuru haturikisha amajwi arega ati: ubwami bwaha ku isi bwegukiye umukama wacu na Kristu wiwe, kandi azohangama imyaka n'imyaka. Babatama nabo 224 bicaye imbere y'Imana ku ntebe zabo, bikubita hasi bubamye basenga Imana bavuga bati: turagukengurukiye Mukama Mana mushobora byose, wewe uriho kandi ukaba uwamyeho, kuko wakoresheje ububasha bwawe bwagahambaye ugashinga ubwami bwawe. Amakungu yari yashavuye, haza rero ishavu ryawe n'igihe cyo gucira urubanza bapfuye, igihe cyo guhera abasabyi bawe b'abahanuzi aberanda, abubashe izina ryawe, abato n'abakuru, n'igihe cyo guhonya abahoneje isi. Niho isengero y'Imana yuguruka mu ijuru, isanduku ry'isezerano rigaseruka mu isengero yayo, hagakurikira imirabyo, urwamo n'imituragaro, nyamugigima n'urubura rwinshi. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana, aleluya, amen. Bana b'Imana rero, mukomeze muza muraraba video, kandi saba abantu musenga mubandanye kuguma musenga. Abagatolika nimushire hasi ishapure, kandi mwibuke ko turi muri karema, inzira y'umusaraba, cyane cyane tutakambira Yezu kugira agirire ikigongwe ibihugu byose biri mu intambara. Abana, abagore, ibimuga, abatama n'abatamakazi batazi icyo bazira, nibo bariko baragwa mu izo ntambara cyane. Imana idutabare cyane. Dukomeze rero dusenge cyane, ariko ntibizabura kubaho, kandi tuzatwibuka ko nibimenyetso by'ibihe. Ariko kugira ntituje mu ntege nke, tugume dusenge, dusengera isi yose n'ibyo bihugu byose bihangayitse. Abarokore ntimuve ku karago, mukomeze gusenga. Abayisilamu nibashire korowani n'igitabo, hariho yashapure bagenda bavuga imeze nk'iy'abagatolika. Ubwo twese umwe wese mu kwemera kwiwe abona ko yerekeje ku Mana, mu by'ukuri dukobye mu gusenga. Bana b'Imana, turi mu bihe bigoye. Ivideo muri ko murabona niyo muri Ukraine, aho ibintu bubigeze. Umuji barawusambuye aho bita Kiev, n'iyindi miji imwe n'imwe imaze gufatwa n'Abarusiya. Intambara zirabandanya, kuko umuntu ashaka kugutwara ikintu cyawe ntiwokimuhebera gutyo, canke wo gihe bari uko nyine ubuze kugira. Ibintu rero ntibyoroheye abo bantu, kandi nabo nyene bitwa ngo n'aba Rusiya bateye Ukraine, nabone ntiborohewe, kuko mugiye muza muraraba amavideo nama nkoresha, aho muzobona amakamyo canke indege baba batibuye, canke amakamyo n'ibindi biriko biraka.
uzoza ubona handitse ko urudome Z. Rujya rudome Z rero ni ikimenyetso cy'aba Rusiya, ku buryo aho bahuriye bashobora kumenyana ati aba nabi wacu canke bakamenyana nyene ko bivanye n'urwo rudome bakoresha. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana rero ntibiba byoroshe, ariko reka tubandanye turaba ibyo Imana yahishuriye Yohani biriko biradufasha muri iki gihe, kugira wowe nanje n'uwo ari we wese atananyumva, ariko n'uwo batari karanyumva ariko ari umuntu yizera Imana asenga, twese burya tuba twahurije hamwe. Imana yo mwijuru ikomeze itube hafi cyane, kugira igisabisho cy'abarokore n'icy'abagatolika abo tubyumva kimwe, atari babandi bacagura amadini canke bikwegerako. Abo tubyumva kimwe dukomeze dutitirize dusenga Imana. Intambara ntizizoreka kuba abana b'Imana. Ibi biriko biraba nibyahishuriwe Yohani kandi yarabibonye, ntibishobora rero kureka kuba. Ariko wewe ntucike intege, dukomeze dusenga, kuko muri abanyene harimo aberanda b'Imana. Ijambo ry'umutwe rero turabona ngo inzamba y'indwi. Twarabonye inzamba ya gatandatu, ariko nubwo twayibonye inzamba ya gatandatu twayibonye ku kigabane k'icenda, rero icya 10 ntacyo twasomye, n'icya 14 nyene n'icya 11 nyene tukigiye hagati, kubera nari navuze ati n'uwindwi yaravugije iki kigabane cya 10 n'icya 11 aho ntasomye naho harayandi majambo, ariko nashimye ko tuja kuri uyu mumarayika w'indwi. 15 haravuga ngo umumarayika w'indwi aravuza inzamba. Umumarayika w'indwi aravuza inzamba, kandi havugije uwa mbere gushika ku w'indwi aravuza inzamba. Mwijuru haturikisha amajwi arega ati, umumarayika w'indwi avugije inzamba yiwe, mwijuru hacaturikisha amajwi ngo arega, ariko ararega amajwi mwijuru. Ubwami bwaha ku isi bwegukiye umukama wacu na Kristo wiwe, kandi azohangama imyaka n'imyaka. Aleluya, amen. Ayo majwi yumvise mwijuru ngo yaho aravuga ngo ubwami bwo ku isi bwegukiye Kristo, bwegukiye umukama na Kristo. Mbega bwegukiye Imana, Kristo nawe ni Kristo Yezu, bwegukiwe na Yezu Kristo yabumeneye amaraso ku musaraba. Abo bari mwijuru, aberanda bari mwijuru banezerewe bishimye, kuko babonye ko ubwami bwo mu isi bwegukiye Imana na Yezu Kristo yabumeneye amaraso ku musaraba. Turabandanya 16, ariko nubwo ngiye kuri 16, ariko wumve ko buzoganza imyaka n'imyaka. Birababaje kubona umuntu ariko arahahamira utuntu dukeya, imyaka mikeya 50 yo kuba mu isi, yo gutunga, yo kugura indege, yo kubaka amazu ahambaye, kandi ata myaka myinshi afise mu isi. Bana b'Imana, ariko mwijuru ho tuzohaba imyaka n'imyaka itazigera ihera. Imana iragosora kugira abatagira gatosi, abana bayo bayizeye bazobe mwijuru, tuzobe mwijuru atacyo twinona. Mu gihe abandi nabo bahamiye iby'isi, bahamiye amaronko, bazomarana n'ibyo by'isi, kandi benshi bakabipfiramo bataranabishikira, cyangwa umuntu yaba yanabishikiriye ngo abibama atangure kubirya akabapfuye. Bana b'Imana, aya mazu mubona yahenaguritse, harimo amazu y'abantu babacuruza, mbese harimo amazu y'abantu bari bitereye imbere, amataje 50 mugabo biri hasi.
Yezu wewe yavuze ati nako Imana niyo yari kirashurira ndamwibagiye yuko ngo kwanza na Yezu yarabivuze yuko ngo ku munsi w'imperuka atabuye rizosigara rigeretse kuri yindi. Ubwo rero murabona ko ntibiba byoroshe. Turabandanya 16. Babatama nabo 24 bicaye imbere y'Imana ku ntebe zabo bikubita hasi bubamye basenga Imana. Haleluya, amen. Ngo batama 24 baba bari bicaye ku ntebe zabo z'icyubahiro mu ijuru bibereye imbere y'Imana, bumvise ya majwi ariko arahogora avuga ati ibi ya majwi yishimye tubwami bw'isi bwegukiye Imana na Kristo. Babatama nabo ngo baca bikubita hasi nyene basenga Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero aha yongeze ko aba batama ndanezerwa cyane. Uti kubera iki? Kubera ko nyimba warakurikiranye ntaye yanje kuva mu ntango. Hari abantu mukurikirane ntaye yanje kuva mu ntango kabisa, n'abandi kumbure byarambiye ibintu nk'ibyo sinzi. Aba batama 24 ni bamwe nababwiye narota niga mu mwaka wa 3 nyivize imyaka 10. Narababonye kabisa umumarayika yaragiye arantembereza mu ijuru. Niyo mpamvu ntashaka gukebaguzwa ko nagize Imana ikandengera simfire mu by'isi mu myaka nabaye mu bintu by'ibigoye. Reka ndamirize kugira ngo ubu naratahuye ko ubuzima bwo ngaha ku isi ni butoya, ariko mu ijuru igihe inzoba mvuye mu mubiri wo mu isi canke Yesu ashobora no gukubita inzamba akatujana tukiri mu mubiri atwaye ishengero. Nama ndabivuga kandi no mu ntaye iyo muri yose ararinzo bivuga ingene byagenze. Rero abo batama rero narababonye, usibye ko mu ijuru ukuntu ari heza. Haleluya, amen. Mwumva kure, numva amajwi meza aririmba ukuntu. Bana b'Imana, ubutazoja mu ijuru azobahombye basi. Birababaje kuba utazotaha ubwami bw'ijuru wizigiye ibintu byo mu isi bitagira mvura, cyangwa umuntu usenga ugasengana uburyarya. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Aba batama nabo rero birabanezera, barashima ko ubwami bwo mu isi bwegukiye Imana na Kristo, kubera ko atawuzosubira konona, kubera Satani niwe ariko aradabanganya ibyo mu isi. Kuri inzamba y'indwi twabonye ijwi ry'Imana rivuga ngo nibabohore baba marayika bane babohewe kuri Eufrate. Twabonye buriya rero iyi video muri ko murabona mba ndiko ndagerageza guhigisha ibigwanisho bitandukanye kugira mutahure neza cyangwa dutahure neza ibyo Yohani yeretswe. Kiriya gihe Yohani yerekuye ibi bintu byo kugwanisha ibi bintu bitarabaho, izi ndege n'ibindi, ariko Yohani yarabyeretswe, yarabitubwiye ku nzamba ya 6. Rero muri ko murabona ko ari ibintu. Bana b'Imana dukomeze gusenga cyane. Intambara ntizizobura kubaho, ariko kuko Yesu yarabivuze, ariko tweho dusenge cyane, kandi nitwagomeza gusenga Imana izocuresha ishavu ryayo kugira ngo abayizera bose ntituzopfe rubi. Ego 17 haravuga ngo bavuga bati babatama turagukengurukiye, ariko ntihanditse babatama bavuga bati turagukengurukiye Mukama Mana mushobora byose, wowe uriho kandi ukaba uwamyeho. Bashima Imana bavuga ngo bakengurukiye Imana iyo iriho kandi yamye kandi nzama. Barabyishimira ko nabo bazokwamana n'Imana. Haleluya, amen. Kuko wakoresheje ububasha bwawe bwagahambaye ugashinga ubwami bwawe,
ngo kuko mu Imana yakoresheje ububasha bwayo buhambaye ngo igashinga ubwami bwayo. Imana yo yaremye ijuru, kwanza yaremye amajuru, kuko amajuru natatu. Yaremye amajuru, si ijuru tubona hejuru gutyo, yaremye amajuru. Nama ndababwira ko iyo ndi mu ndege cyangwa abagendera mu ndege, aha mwikwijuru tubona turaharenga. Hari igihe mwama mubona indege yagiye mu bicu, rero hajya turaharenga, wanaba ufise uburyo amahirwe yo kuraba ukaba wobona hejuru ko hari ibindi. Rero mugabo Bibiliya yo iravuga ko amajuru natatu. Basi banezerwa nuko Imana yaremye amajuru irema n'isi. Amasi nayo nararenga 5, hari amasi 7. Bavuga yuko bazoza no gutuza ko abantu bariko baragerageza ayo masi. Ibyo byose ni Imana yabyiremeye. Bimena rero bagira iki? Ibyo ni ibintu by'Imana abirata n'akazi kabo. Turabandanya. Ngukoresheje ububasha bwawe bwagahambaye ugashinga ubwami bwawe. 18. Amakungu yari yashavuye, haza rero ishavu ryawe n'igihe cyo gucira urubanza abapfuye. Ngo amakungu yari yashavuye. Mbese amakungu yashavuye ni abantu baba basenga Imana, bizera Imana, mugabo bakabona umenga bakihebura. Abandi hariho abantu basigaye basenga ati Yezu nanyaruka tujane, niyate bakuza azosanga bake. Ariko Yezu nitumwihutisha hageze azobikora. Ariko igikuru kiduha kwizera nuko ibyo yavuze byo biriko birashika ku murongo nk'uko yabidusezeraniye. Rero iyi ntambara ya Ukraine nimwabe mwibaza ngo hari iyindi ntambara ya gatatu y'isi yose, kuko bamwe baravuga ngo izohava iba intambara ya gatatu y'isi yose, ngo izohava iba intambara ya gatatu y'isi yose. Yaramaze kuba intambara y'isi yose, kuko uyu munsi hariho abantu bari muri Ukraine bariko barayigwana bavuye handi. Ikindi nacyo ibyo ni ibintu wenda bikorwa no mu mabanga bamwe badashobora kubyiyemeza, ariko kandi amahera ibihugu byinshi bimaze kurungika amahera menshi. Ikindi kandi abantu barashavujwe, hari ibihugu bimwe na bimwe bishavujwe nuko Putin cyangwa se Uburusiya buriko buratera ibigwanisho bibi cyane. Urabona ko ari naho biko bigasangaza kumana. Imana yo mutabare cyane, bana b'Imana dukwiye kwama twiteguye, dukwiye kwama dusenga tumenya ati uyu munsi ndashobora kwirigwa ariko ejo bugaca ntakiriho canke ibintu nk'ibyo. Twame mu kwizera ibi mubona abantu bari banezerewe, baba murajya amagorofa muriko murabona batazi ko hari ikindi kintu kizobononera. Ariko Даром ненависть захватил нас сейчас, но не злоба нас будет из плена вести, не слепая, не черная ненависть у нас. Свежий ветер нам высушит слезы у глаз справедливой, но подлинной ненависти. Ненависть, ненависть требует выхода, ждет, но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть, iramubwira ati ngiye kuraba Sodoma na Gomora, iyi nduru yaho n'ibiriyo ko ari ukuri, ninasanga ari ukuri ndahatsembe. Yimara ishavu. N'ubu rero aba batama baravuga ngo Imana ihaza ishavu ryayo, mbese icira urubanza abapfuye n'abazoba bakiriho. Mbese ni guhaza ishavu ryayo ikuraho abantu babi
abayubashe Imana nayo iruhuke. Rega Imana irahangayitse. Wowe uri umubyeyi, Imana ntaguhangayikisha ukababara. Imana irahangayitse kuko tudashaka kuyumvira no gukora ibyo ishaka, ari ukujyana no kwicana. Turabandanya. Igihe cyo guhera abasabyi bawe babahanuzi, ngo igihe cyo guhera Imana ihembe abasabyi bayo babahanuzi. Abahanuzi duhanura mukuru, ababigiramo amanyanga bonona babesha basubira bahigira inda zabo, bobo bazobamwirisha by'Imana. Aberanda bana b'Imana, aberanda abubasha izina ryawe, abubaha izina ry'Imana, abato n'abakuru, n'igihe cyo guhonya abahoneje isi. Imana idutabare cyane. Ngo Imana ihere aberanda, Imana ihere abahanuzi bayo, mbese abavuze ubutumwa mu by'ukuri. Hanyuma abato n'abakuru Imana ibahezagire, ibahembe. Hanyuma ngo n'igihe cyo guhonya abantu bahoneje isi, Imana ihonye abantu bahoneje isi. None aba bantu bahonye isi ni bande? Saba bafise imigambi yo kurimbura abantu. Kutagira ikinya cyo kwiyumvira ko mugenza we afise umubiri nk'uwawe, kandi umenya ati ndamwica, nta yandi mahigwe. Wishe umuntu nta yandi mahigwe yo kuzongera kumubona canke yo kugaruka ngo burane yisigure. Oya, uramwisharagiye, wowe amaherezo yawe azoca abayahe. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana, murumva rero inzamba y'indwi icyo yavugiye, n'ingene aberanda n'aba batama bariko barashimira Imana, babwira Imana ati harageze uhonye abantu bahoneje isi, bononye isi. Amumvira shitani. 19 avuga ngo niho isengero y'Imana yuguruka mu ijuru, isanduku y'isezerano, ngo niho isengero y'Imana mu ijuru, isengero yo mu ijuru Imana ibyagiyemo kumbure ngo irururuka, ngo hanyuma isanduku y'isezerano. Turabandanya. Ligaseruka ku isengero yayo, ngo isanduku y'isezerano ngo riseruka ku isengero y'iyo Mana y'Imana. Hagakurikira imirabyo, ugwamo n'imituragaro, ngo hakurikira imirabyo myinshi, ugwamo rw'aberanda, ugwamo n'imituragaro, nyamugigima n'urubura rwinshi. Ngo nyamugigima n'urubura rwinshi, ariko urugwamo rushobora kuba rutari urw'aberanda, ahubwo urugwamo rwari rw'aba bandi Imana igira itsembe bamwe bononera isi. Ubwo gwamo n'imituragaro, reka dusubiremo. Haravuga ngo niho isengero y'Imana yuguruka mu ijuru, isanduku y'isezerano rigaseruka mu isengero y'Imana. Hagakurikira imirabyo, ugwamo n'imituragaro, nyamugigima n'urubura rwinshi. Ngo nyamugigima n'urubura rwinshi. Nubwo nakoresheje video yo muri Ukraine, ibi nabyo by'ugwamo, iby'imituragaro mu isi henshi biriko biraritagura abantu. Za nyamugigima, urubura, imituragaro nabyo biriko bironone n'isi cyane. Uko biri kose nabyo nzobitegura video yabyo kugira tumenye ibimenyetso by'ibihe. Ariko aha narishatse kunganya na wa mumarayika wa gatandatu kugira tumwunganishe n'ubu windwi, turabe ingene uko umumarayika yavuze inzamba ingene byagiye biragenda. Bana b'Imana,
ntidusamare, tuze turitaho gusoma Bibiliya, twiteho gusenga, twiteho gusabira isi, hanyuma umukama Imana azokomeze kutugirira neza. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.